impano barazifise, impano ni nyinshi cyane. Turashimiye kandi ababifashijemwo, abari mu ntwaro badufasha cyane turi mu mahiganwa. Turashimira cyane cyane ishiramwe Brarudi muri komera amashi menshi, na cyane cyane ikinyobwa Primus mu ikomana amashi naco nyene. Ubu rero tukaba nkuko mwabibonye hahiganywe batandatu nibo bashoboye gushika mu gice ca nyuma ca kihiganwa Primusic uno munsi. Nkuko natangwe ndababwira twari dufise ibintu bitandukanye turaba kugira ngo dutanga amanota. Hariho kuririmba neza no kuvuga no gukoresha ijwi ritonze neza ku manota ku mwanya rikurikira neza ibicurarangisho. Ivyo niko twabiraba, tukanaraba n'ukuntu muri rusangi uri ko aririmba aba yifashe, n'ukuntu abari ko arashikiriza ivyo ari ko aririmba, n'ukuntu kumbure abiryosha navyo nyene twabiraba. Twagira kandi twamenyeshe ko ubushimwe baza kuronka ari ubushimwe bwiza cyane. Ubushimwe bwiza cyane nukuvuga iki? Nukuvuga ko mwabatandatu bose umwe wese ngaha anye aza gutaha ari ico twita umumilionnaire. Nari kumva amashi menshi ngaha anye. Nukuvuga yuko kuva kuwa gatandatu kuwa kane no kuwa gatanu baza kuronka imiliyoni imwe, uwa gatatu aronke imiliyoni zitanu, uwa kabiri imiliyoni 15, uwa mbere imiliyoni 30. Baza kuva ngaha bose ari abamilionnaire. Ubu rero twagira dutangure tubashikirize uko bagiye bakurikiranwa, bigiye bihura n'ukuntu amanota yagiye ratangwa, bigiye bihura n'ukuntu bagiye bayarusharushanywa mu manota. Nikuru kandi tukamenyesha ko hariho n'amatora yabaye muri iki kiringo cyose aba ku mbuga ngurukana bumenyi, nayo manota y'ukuntu bagiye bayarusharushanywa nayo ko nyene ayo manota yongewe ko kuyo bagiye baronka ngaha anye. Twagera rero tubibutse kandi yuko uyu mugwi w'abacamanza ari umugwi wigenga, rwa independent, kandi ingingo ufata ari ntabanduka, irrevocable. Nukuvuga rero yuko ivyo tuza kuva ngaha twemeje bizoba vyemejwe gutyo nyene, bizoba bitewe ko urukumu. Nagira rero icese ndabemeze twebwe dukoraniye hano uyu mugwi tuvyihweje tukabaraba tukabumviriza bariko baragira performance zabo, twasanze uko amanota yagiye ararushanywa. Francis, nuko umwanya ubaye muto, nibaze ko twe natwe imbere y'abantu ngaha imbere abantu insinzi, nibaze ko twe batatu natwe bari kuririmba tukumva ushoboye kurusha abandi, ko batumenyeye dutanga amanota gusa ntibatuzi turirimba. Turirimbe cyangwa dutanga amanota, tuvuge uwa mbere. Turirimbe cyangwa dutanga amanota. Amanota nawe cyo bigenda gute? Mucagure kimwe. Turirimbye nta wa mbere abaho, nta wa kabiri abaho. Natwe baca baduha amanota. Biraje nabi dutwara amahera. Umva mutore kimwe. Tuyahe abayagenewe cyangwa turirimbe twebwe batatu ngaha twumve nawe utwa mbere. Tangura shami. Oya Francis, reka tuvuge abagenewe amahera, twe tuzoririmba mu nyuma. Reka tuzorimbe mu nyuma sivyo? Ubu reka dushikiriza amajwi amanota, tushikiriza amanota samajwi sivyo? Tworirimba nimwibaza. Rero twebwe abakoze uyu mugwi twihweje tukaraba ingene bagiye bakora barushanwa mu kuririmba, tukaraba n'ingene bagiye batogwa mu manota yatanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, tukaraba kandi n'amategeko agenga rino higanwa rya Primusic 2023. Turemeje atagahato karimwo atakamwe mwana wa mama yuko wabaye uwa gatandatu muri iri higanwa rya Primusic 2023 ari Sara igira ubuntu. Sara igira ubuntu. Nimutanga amashi bashi, nimutanga ayo mashi.
uwabaye uwa gatanu akaba ari Chancement Irambona. Uwabaye uwa kane akaba ari Nason Uwitonze. Nagira nsabe umuyobozi ajejwe bakwiye ndibaza ego mbere yuko tubandanya nagira nsabe umuyobozi ajejwe urudandazwa mwishiramwe Brarudi, directeur de vente n'ujejwe abakozi, directeur des ressources humaines ko boheza bagashika ngaha imbere kuri baze gushikiriza ubushimwe. None bakiriza amashini abo nyene aba rero bagira bashikirize agashimwe uwabaye uwa gatatu akaba aza kuronka imiliyoni 5. Uwabaye uwa gatatu rero agira simburukane izi miliyoni 5 akaba ari Eloi Espoir Nzoyihaya. Uyo ni Eloi Espoir akaba simburukanye miliyoni 5. Niguyo nyene. Hasigaye ko tubamenyesha rero uwabaye uwa kabiri n'uwa mbere. Sivyo? Amiro ubona twohera ku wa kabiri cyangwa uwa mbere. sinzi rero aba ni batubwire duhere ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri. Uwa mbere uwa kabiri. Reka dusabe uwa mbere n'uwa kabiri baduge hama ego baduge hama cyo turaba muri bo babiri ninde wa mbere ninde wa kabiri. Duhere ku wa mbere cyangwa wa kabiri. Francis reka duhere ku wa mbere. Muri gwa rukundo urabona ko baje bibere hamwe bafatanye. Nagira mbanze nsabe la DG de la Parodie ko yoheza nawe nagashika ngaha imbere hama mucubahire ciko yoshika ngaha imbere
Amakandi dusabe n'umuyobozi ajejwe marketing ko nawe nyene yoheza agashika ngaha imbere. Abo bose mu byubahiro byabo twabasaba ko boshika hano kuko nibaza gushikiriza ubushimwe bugira bukurikire. Nimubakiriza amashi yemwe, nimubakiriza amashi. Good. Amir, ngira rero ngire kwa kundi wambari. Uwabaye wa mbere mwihiganwa Primusic 2023 ni Francis Destin Ndereyimana. Ibisho ni vyinshi ndakurahiye. Ibisho ni vyinshi. Ibisho ni vyinshi ndakubariye. Ibisho ni vyinshi cyane. Francis Destin Ndereyimana ni watahukanye ihiganwa Primusic y'umwaka wa 2023. Mugaca muvyumva yuko shofa hari ariko aramwenyura nuwa kangahe? Nuwa kabiri. Shofa Niyirema. Nagira ndabasabe kandi abari basige mushikirize igifo vya 15,000,000 Shofa yabaye wa kabiri mwihiganwa Primusic y'umwaka wa 2023. Mubaherekeza amashi menshi tugasaba ko Francis Destin yaguma hafi. Mubaherekeza n'amashi menshi cyane gose. Twagira rero tuhaka jambo Francis Destin agira icashikirije uko yiyumva. Babanze babafotora ubwa mbere na mbere. Natwe turajamwo. Ogosha, ego. Burakoze cyane twagira dusabe. Nagira nsabe ko hosigara batatu batsindiye hanyuma abandi baheze basubire mu byicaro byabo. Mubakomera amashi menshi cyane ndabasavye. Mubaha amashi. Nagira nsabe batatu ba mbere nabubahwa ngaha. Ego. Yeah. Sorry, there will be a lot of photos with the winners. Murakoze cyane hama muze murarindira muhamagaye Francis na Jenny twa Francis ari mpava nibaza ko ari jewe. Thank you so much. Twagira dusabe rero ko Francis Destin adushikiriza akajambo kumbure yerekana umunezero wiwe wo kuri no munsi uri hejuru.
ndabaramukije mwese. Mbere ya byose nagomba kubanza gushimira Imana yo mu ijuru kuko niyo yadushoboze gushika muri kino kibanza. Rero mu kwishimira mufashe twese tuvuge kano kantu. Warantoranije undutisha ibindi biremwa mu buzima bwawe mu kubaho kwawe. Warantoranije undutisha ibindi biremwa mu byaremwe byose nawe wigeze ubwira urubura bwanje ubu ndakubyaye. Urubura bwanje ubu ndakubyaye. Simfizi ngemwe y'ubwoba fizi ngemwe y'umwana simboroga sinaka guhamagara izina rimwe je bisaba izina wewe uri. I call you and ask you what's the next step. Oh uri. Merci beaucoup. Ndashimiye Imana, ndashimiye abavyeyi banje bari muri kino kibanza, ndabashimiye cyane aho bari hose mvuga ko ndabubaha. Ndashimiye Brarudi biciye mu kinyobwa cyayo Primus yoganije rino higanwa. Imana ibahezagire cyane, Imana ihezagire abo twari kumwe bose mu higanwa, abadufashije kuva mu ntango gushika no munsi. Imana ibahezagire cyane. Muhamashi kandi Francis Destin twageze dusabe wa kabiri na wene chauffant agira akajamba tubariye. Reka numve amashi menshi cyane ndabasavye amashi. Amashi. Okay, voilà. Shaka gushimira Imana ubwa mbere na mbere nshimiye Imana yoyo iduteye iteka ngo dushobore gutsindira ano mafaranga mu kibanza cya kabiri cya Primusic 2023. Hamashimire abantu bose mwaje hano kudushigikira. Imana ibahezagire. Imbere yabo ariko ndashimira Brarudi yateguye rino higanwa. Imana irihezagire cyane ibandanya isupportinga aba artist mu Burundi. Impano zirahari ndazi barabibonye mwese mwarabibonye. Shimire aba jury kuzukuri ndazi nta kibazo mufise mwese. Okay, yeah, nta kibazo na kimwe gihari. We are okay, turi bon. Turabashimiye mwese kandi abantu badushigikiye, abantu bashigikiye ubwanje ndabashimiye cyane gose. Imana ibahezagire cyane. Thank you, merci. Nitwogenda tutumvirije Eloi Espoir nawe nyene arafisa akajambo ndisiyo. Bon, je ndashimiye abantu mwese muri ngaha kwanza. Ndabashimiye cyane kubona mwaje kudushikikira. Ndashimiye abashigikiye bose kuva mu ntango. Ndashimiye n'Imana mushobora byose, cyo nicyo cya mbere. Ndashimiye jury, mwarakoze cyane. Merci beaucoup. Merci, nibaza ko natwe turabashimiye, twe twamaze kubashimira, turasubiye turabashimiye kandi shiramwe Brarudi muri ibi bikorwa.